Rero iyo ufise ishavu ryavuye mu rukundo sinigera nemera ko ryafecta ubundi buzima mba ndiko ndacamwo. Uwo mwanya navuze wo kwikalma sinabivuze mu buzima bw'urukundo nabivuze nk'agashavu kavuye nko kubindi biba bikaze bien sûr urinze ubona urumva ngo niyugaranye nuko aba ari shavu ryandi. Bon nabibonye kera kuko nakunda kwimvera les histoires nkazandika ego hanyuma rero no kwishuri urabona kwishuri harabibinye nyene byo kwactinga ikintu bakwiye kumenya nago nagiye kurondera amafaranga nubwo nayo nyene ari mu byo nifuza umuntu wese aba yifuza umukate aba yifuza uko abaho ariko rezo nyamukuru yatumye ngenda sivyo WIZZO Media TV. WIZZO Media TV. Yes my people bakunze wa WIZZO Media TV meze gutemeze fresh jemeze bombo sana ni Alessia kindo musesaguzi ni Passepartout aka Murokogwa behind camera uburi kumwe na Blight Smith akoresha ko byose nshobora kubahereza amasana meza cyane muravye imbere yanyu murabona neza umwana asa neza umwana akeye aryoshe mubiravye ku masana murabona yuko namwe ibintu bisa neza cyane numukinyi w'amareresi ariko araza neza ariko arakundwa n'abantu benshi batandukanye ariko araboneka cyane muri ireresi yitwa ntaho yagiye iriko ica kuri channel ya Warubizi movie reka ndamuramutse ndamuhe nakaze yongere yidondore n'abakunzi wa WIZZO Media TV kuko n'ubwa mbere dukoranye asaye my sister fresh umeze neza cyane gose magufite usoni najeri sawa cyane amasoni fise no kunyene meze urasa neza cyane urakoze cyane ndamutse abakunzi wa WIZZO Media TV WIZZO Media TV abakunzi bayo mwese ndabaramukije cyane ndabwira ko ndakunda cyane yego na cyane mu gutangura ndashaka widondora abakunzi wa WIZZO Media TV bamenye genda kuzi kwizina rya Bera nirishije film muri kurakina bamenye neza Bera ninde muri rusangi. Bera muri rusangi amazina yanje nahawe n'abavyeyi nitwa Kagisie Arnisia Ravel Kado nk'abantu umwigeme w'Uburundi kazi nkabangira kane mu muryango w'abana bane nyene ego nkabandangije amashuri yanje ya kaminuza mu gisata c'amategeko nk'abantu umukinyi w'amafilm na cyane turashaka kumenya intango neza ikintu ca mbere na mbere catumye Ravel yiyumvira kuza mu mwuga wa cinema. Bon ikintu novuga ko catumye ninjira mu bintu vya cinema novuga ko ni impano yandudubizamwo urabibona iyi impano irikira kududubizamwo ikintu ca mbere ukora no kurondera inzira wocamwe kugira ngo ushobore kuyiserura maze gushika rero kubona yuko nshaka kuronka imiryango ushaka gucamo kugira ngo nserure impano yanje nagize amahirwe yo kumenya umugwi Warubizi nabo bangirira icizere bwa mbere atanu barambona hajya ibintu vya filme ndibaza yuko umaze kubona bino bintu kugira ngo umuntu akwizera atanu arakubona biba bigoye ariko barangiriye icizere baranyakira mu muryango mwiza Warubizi nkurirayo ndamarayo igihe niho batanguye nyene no kunyigisha gukina et puis niho rero ubu ndiko ndagaragariza impano yanje aho rero byatanguriye na cyane mu Burundi turafise ugwaruka rwinshi rufise impano zitandukanye ariko bakunze guhura n'ikibazo cyo kubura aho baziserurira turagomba kumenya kugira uronke connection na Warubizi vyagenze gutara umuntu waciye kugira ngo ashobore kuguhuza nabo kugira ngo mutangure gukorana ego novuga yuko ari umuntu yampuje nabo n'umukuza wanje yampuje nabo naramubwiye icivuzo ciwanje ndambwira ati je nuvashaka ahantu nushaka gukinira amafilme niki et puis arambwira ati je ndazi umuntu ashaka kubigufashamwe reka mbanze ndamwandikire numve ukungene bimeze et puis nce ndabahuza amaracha duhuza na cyane turashaka kumenya umunsi wa mbere Kado Ravel aje imbere ya kamera vyagenze gute byari bimeze gute urumva rero ndabwire je nari maze imisi ndi ma practice ngenda kuri muri tournage ntakina juste ndaba comportement ndabiki nari nzi ko bizonyorohera ariko ngeze imbere akabera mara urumva byarangoye pe kandi si ukuvuga yuko ngo yari incompetence canke iki ni kwa kundi umuntu wese agitangura usanga nyene ufise akantu
that sinzi nyene ko gutinya no kugira iki ariko ntivyangoye kumenyera ego ntivyangoye pe wagiye kubona mwe ko ufise impano yo gukina amareresi ryari bon nabibonye kera kuko nakunda kwimvera les histoires nkazandika ego hanyuma rero no kwishuri urabona kwishuri haraba ibintu nyene byo kwactinga kwa ama théâtre ama spectacle niki ugasanga nyene muri ba bantu baboneka et puis nibonye mwiyo mpano gutyo n'abantu baranabimbwira ego umaze gutangura ibintu carrière yari yo yose urashobora kuvuga ati iki kintu kiranyorohera cyane kirangora ubona ari biki bizokugora gukora cyane mu mwuga wo gukina amareresi ikintu kizongora cyane kintu kimwe erega iyo hari gushaka nta hore ubona utoshobora mu kwatinga nta hore ni mutoshobora nta nimwe ntoshobora byakweri yego nta nimwe ntoshobora iyo hari gushaka mu bintu byose iyo ufise gushaka iyo ufise determination if sana ushaka kugera nta kintu kimwe gishaka kunanira kuko nubwo ucika intege ya esprit ya determination ya ndoto yawe ushaka gushikako niyo isubireka kuvyura ikakongezamwe inguvu donc nta kintu kimwe gishaka kunanira yeresi naho yagiye niyo reresi ya mbere washobe kugaragaramo nk'umuactrice wari umaze gukina mu yindi yitwa gute nari maze gukina mu ireresi twa manjanja yaciye kuri Warubizi movie nyene naragaragaye kandi no mu filme ishusho y'umuntu ego na amafilme yaje kugaragaramo ariko burabugirire narabonetsemo gato ariko ugiye kuraba abantu bariko bakumenya neza uwo mu filme ishusho y'umuntu mu filme naho yagiye ubona bariko bakwakira gute bijanye je ndashima cyane kungene bariko baranyakira Antwa ko banyakira neza nka Bera ego nubwo nyene bisaga character abantu hari abantu bashavuye ngo barabakubitiye umuntu urazi gutanga ikofi twaravyigiye mwaravyigiye nivyo iyo umuntu aje mu mwuga nk'ubunye hari amajambo menshi amuvuga ko muri societe ama commentaire dandukanye wowe bamaze kubona utanga ibintu byo gukina amafilme bagufashe gute ndavuga mu kibano mu kibano ukuntu bafashe ntibigeze bahindura kubisanzwe mu kibano ntibigeze bahindura uko bambonye uko banzi kwa ariko ama commentaire mabi novuga ngo byose birera nabambeshe ama commentaire mabi nashaka kubura nubwo baba bakuzi nka wa muntu nyene bazi bamba babona mu kibano niki usanga bafise akandi kantu none ubu kigiye ntuzoca uhinduka ubu yajya amajoro ko mukina amasene yo mwijoro ko yabi bikintu iki hama hari ama commentaire mabi ariko ikiri muri twebwe nico gituma tugumana inguvu kandi dutegerezwa gushika ahantu nyene twihaye ihangiro mwihaye Javera afise ihangiro ryahe ku mugabo wa film ihangiro ryanje no kuba international ihangiro ryanje no gutera imbere no guteza imbere abandi ihangiro ryanje no kuba icitegererezo ku mwana w'umukobwa wese ari mu entertainment ari mu bijanye na film cyangwa ari mu bijanye n'ibindi byose kumufata mu mugongo kandi kuba icitegererezo amwe azovuga ati umuntu yanyespiye kado na cyane kuri experience nto bimaze kugira uramaze kwiyumvira ku cyumviro cyo kwiyandikirira si wewe nyene sinzi ko ubuvyibuka nari nakubwiye yuko kuva kera narandika les histoires ku ishuri rero urumva kwandika novuga ko nabitanguye kera subu gusa ariko nta na rimwe ndatera intambwe yo kwereka aba professionnel ngati iyi niyo nanditse kugira ngo bankosore ariko ni vuba cyane iyo umuntu ari mu rugendo kanaka hari abantu bamwe bazaramufata ukuboko hari n'abamuca intege ndashaka kumenya uburemere bw'abaguca intege n'abagubwira ati courage ingene bungana ahari point nyinshi ni hehe ikintu kimwe no kubwira asi nubwo point nini yo biri kumubanci intege sinshaka gucika intege ntibikunda sinshaka gucika intege niba hariho Warubizi imfashe mu mugongo niba hariho Amedee amfashe mu mugongo niba hariho nubwo baba batanu bambwiye ati kuhaje washoboye abo bonyene nibo mparura kubera nta mwanya afise wo kwita kubanci intege na gato ariko barabakubwiye ati ivyo bintu giyemo ntibigutesa wapi hariho ababimbwira ngo hoye ngo nta mafaranga ariyo ngo ni mu Burundi ngo biki nibiki ariko ikintu bakwiye kumenya nago nagiye kurondera amafaranga nubwo nayo nyene ari mu vyo nifuza umuntu wese aba yifuza umukate aba yifuza uko abaho ariko
rezo nyamukuru yatumye ngendamo sivyo niyo mpamvu ikintu cyose wozumbwira mugihe ngifise kwa gushaka kwanje naco wozumbwira vraiment naco coza gihindura kuri jewe na cyane cyane nk'umwe mu bakinyi ba filime naho yagiye ndashaka ubwira abakunzi ba WIZZO Media TV mu masegonda makeyi story ya ntaho yagiye ni filime imeze gute yigisha iki bikini irimo inyigisho ya muntu yokurayo naho yagiye ni filime yigisha cyane ifise inyigisho ikomeye cyane gose imbere yuko ndabwira ino histoire nuko namwe mubanza mukagenda mukayiraba naho yagiye ni histoire y'umukobwa aje kubera mukase uwo bahakwa kunganya imyaka uwo mukobwa aje kubera mukase ariwe Bera ariko amwakira nabi hariho kwitanga kubera ko asanzwe azi ati bamukase baba bameze nabi so twaramenye bamukase baraturiye abana babereye amakatre niki ati reka rero je ndamwitange ivyo ntaze kubinkorera ko nta ntwara amatungo ya papa niki rero uwo mukobwa aje kubera mukase niwe rero ariko arasibisa ivyo bintu byose biva kuri uwo mukobwa et puis aramubwira inkuru y'ivyamushikiye kugira ngo ashobore kuza kubana na se wiwe donc naho noshaka kugeza kuko niho igeze ego na cyane cyane iyo uje mu gakanaka cyangwa mu kino kanaka ndibaza ubusanzwe bw'ikunda ubwa mbere na mbere ugikora kubera ugikunda kugikunda abufise umuntu yakigukundishije turashaka kumenya umukinyi wa filime wiyinspire kugira ngo utangure kubijamo ibi byo gukina filime umukinyi wanje yanyespiye ni Amedee nakuze ndamubona ni nk'umu grand frère kuri jewe nakuze ndamubona donc ibikorwa byo nabikurikiranira hagufi ariko niwo muntu nushaka kuvuga yuko yatumye nkunda cyane kandi mbona yuko bishoboka uko urumva iyo udafise umuntu uvuga ngo ari proche yiwawe wo kwimva ati yo nibihangangiye mugisha bikije ntavyo nopfa nshoboye kwa ariko narabonye ko Amedee yabishoboye ndavuga ati pourquoi pas nanje ndabishoboye ego hari nabavuga ngo ni grand frère wawe ngo muravukana turavukana nivyo nago ego aba papa baravukana none ni mwamuvukana dusangiye amaraso kameme okay muravukana kumbi imana nizo muri famille ngirango ikintu abakunzi ba WIZZO Media TV batazi ko kuri Havere nicyaha bon ikintu batazi kuri jewe twumvega basi ikintu batazi kuri jewe ndakunda kuryoherwa ndakunda umuziki nta bibazo niteza negativity kure cyane nkunda positivity cyane niyo ibintu biba ariko biragenda nabi negerezwa kurondera muri ivyo nyene uruhande gwiza rw'ibintu biba rurimwo ndaba cyane positivity nico batazi uri umukinyi w'amareresi ukunda umuziki twiteke ko yuko gato mu myaka iri imbere tuzomubona Havere agiye mu bintu byo kuririmba navyo ko byose bijyana okay umuziki ni divertissement nk'amafilme sinabikunda ngo ndiko ndaririmba ni kururira umutwe kwa kundi nyane kurondera ibintu vyiza kwa ni divertissement uri muri bawandi bambara écouteur ugasanga bariko bagira nkuko cyane umuziki vraiment niyo mbabaye canke niyo ngiziki niyo navuga ko ungabaniriza ishavu Warubizi ubumanzemo igihe kingana gute Warubizi na muryango wanje mazemwo umwaka n'igice antuka mu mwaka n'igice ubaye muri famille kanaka muryango kanaka ubu maze kumenya byinshi muri bo byimbitse ko bavuga abarundi bavuga ngo nta byera ngo de ndashaka kumenya idefo imwe canke zibiri umaze kunegura muri Warubizi kandi ntubabikira ibanga akanovuga ati kuko ibuye riserutse ntiribacisha isuka akintu ndakunda yo muri Warubizi uvuga ati iki kintu kizova kizatandukanya nica cena kina kimecho shaka kundandukanya Warubizi kuko niba hari akamarantandi ni mu muryango turayaga nta karaba gushika zino saha ariko nubwo koba niko shaka kundandukanya Warubizi jewe by the way Warubizi vraiment numgwe myiza na CEO wawe turakuramukije cyane gose ubaho cyane aho uri akansurite gakunda kugushikira iyo uri kuri acting akansurite rero gakunda kunshikira bon novuga ko ari amatexte ndametriza ni bon mugabo ariho ubwoba
akantu kubwa nigashaka guhera mu muntu no uba ufise ubwoba no apana cyane apana byo kuvuga ngo umwanya wose mbafise ubwoba hari gihe nshaka kwimva bashangiza ikintu kitari kiri cyo canke natinze neza ugaca usanga harabayemo kandi kantu kwa abantu bari muri monde ya film acayibona iyo ugize ikindi ciyumviro mu mutwe hari ukuntu ucutakaza kwa ucutakaza bayitisiya mu maso wiyumvira ikindi kintu Jean ucutakara mu Burundi dufise abakinyi b'amareresi benshi batandukanye kandi babikora neza hariho umukinyi wawe wifuza kuzokorana nawe ukunda mugabo bitarashika ko muhora nawe kugira mushobore gukina gushika zino saha nashaka gushima Imana kuko abakinyi benshi nkunda twarakinanye Amedee Mimi Umva abo bose vraiment abakinyi nkunda cyane umuntu novuga ko dukoranye gushika ubu vyonezera ndi Mugisha uravyumva aho uri nyimbo uri kwategurira resi muhe akazo n'umwigema arabishoboye mukinane ibintu bigende neza muandanye muryohera abakunzi ba sinema ndundi akajambo kamwe ku bakunzi ba WIZZO Media TV bakunzi ba WIZZO Media TV ndabakunda cyane naye nabibabwiye mugende kuri YouTube ya Warubizi movies murabe filme naho yagiye murabe amaparti amaze gushika murabe niziri nyuma yayo filme to manjanja nimbura bwirira amafilme meza cyane gose hama rero mbandaye mudufata mugongo turakeneye ubufasha bwanyu cyane gose by the way akabazo kari private gatonyi 14 février telefone yawe yarizimije kubera iki kuzimya telefone canke uri muri babigeme iyo hageze itariki nk'ijya beshi bitiriye umunsi mukuru w'abakundana baca bazimya telefone kubera yuko bafise abakunzi benshi banka babura uwo baza guhava bahita mu ngo basohokane bakunzi ba WIZZO Media TV arambesheye cyane gose telefone yanje yari yuguruye ubwo ntiyeko vraiment canke Jefferson nimero zitarizo yiri bizimije umunsi wose arabeshe ntigeza nandonde okay nyimba yari yuguruye wasohokeye n'umukunzi wawe sinasohotse n'umukunzi wanje uri single oh yes ndi single kweri ko dasohokana nawe erega c'est Valentin ubundi si umunsi wo gusohoka nagara umunsi wo gusohoka ariko guhimbaza umunsi mukuru nko duhimbaza n'iyindi vyari bikwiye yuko iyaba kuhimbaza twuhimbarije mu isengero kuko n'umunsi bahimbariza ko mweranda yiguze abashaka kubakana aravyumva rero ivyo byo gusohoka jewe nta importance ndabibonamo gusohoka nta importance man wapi kweli ntahari akabanga twibira akabanga gatoya ka message wamwandikiye mu gitondo ugica ujya munsi kavuga gute mwabantu ariko bon ivyo tu message ndashaka kumenya utaramuramutsa aka message wamwandikiye bugica kuri Severande fyabura basi waramwambwiye ati umunsi mukuru mwitsa cyanye rero ico kibazo novuga ko ku muntu ukunda si ukuvuga ko kumandika aka message ari kuri Severande honyene rero niba naramwandikiye si uko namwandikiye niko ari Severande ni nkuko nama ndabikora kwa ariko hari kujya kakarenzo kubera ko ari umunsi mukuru w'abakundana nakubwiye akarenzo ko ari kuba ari mu isengero tukagenda kumuhimbaza hari n'abigeme benshi baba barindiriye ama gift ico kintu kivuga kwiki niba umusheri waguha gift kuri Severande honyene mukobwa uragowe kandi bihangane WIZZO Media TV